Nshobora gusanga amasanamu meza cyane gose atankomanzi mwegerero by'ubudandaji bya Canal Plus ari hatandukanye hawari mu ntara zo hagati mu gihugu abari butanyerera buhumuza burunga Gitega ndetse na hari Bujumbura ubona ka hose mushobora gusanga ubiro by'ubudandaji bya Canal Plus maze namwe mukaronka mukagabana service nziza ziko ziratangwa hariya muri Canal Plus. Yes nuko reka makuru yashekeze no ku mugane wa Afrika ubona ko ni byinshi ko biravugwa na cyane igikombe ca Afrika caraye gitangwa ku munsi w'ejo hariya mu sagara bitandukanye muri Maroc. Ukabona ko ku munsi w'ejo n'ivyakinye inkino zigera kuri zibiri umugwi inserukira gwa Maroc bari kutana mu mitwe n'umugwi inserukira gwa Kenya mu gihe Algeria yari mu kibuga itana mu mitwe n'umugwi inserukira gwa Senegal. N'ubwati inkino zose jaze ukina ku munsi w'ejo zo kugurura ariko ukabona ko nivyo harakane kari kavuzwe bavuga ati equipe yatanganye ikombe premier yawe ntabo bararonka ndavuga kuri Nigeria ariko ubona ko ku munsi w'ejo haje kuba kanama ndetse bavuga ko ibibazo bagiye kubikemura kugira ngo amafaranga cyangwa se uburyo bikombe batahukanye baze ku uburonka. Maroc nivyo ari mu kibuga yari kinyagira Kenya ibisindo 4-0 mu gihe Algeria nayo yatangwe neza cyane gose itsinda Senegal ibisindo 2-0. Ni nkino nivyo navuga ati ko muri Afrika zatanga ku munsi w'ejo kurane gwa bigeme ndetse ukabona ko navuga ati nimistari mike bage kumara ko arakina iriya rushanwa ku ruhande gwa bigeme ubona ko kikini byo gwa byariro bimeze cyane gose witwa Motsepe yara haravuga ati reka nze gushikira abigeme. Ni igikombe ca Afrika c'abigeme ubona yuko ku munsi w'ejo gitangura kino gwa Maroc na Kenya urumva ko babakubise ubutinyagaza ibitsindo 4-0 ni Maroc ubona yuko ifisa abigeme c'abafasoni ubona yuko kabisa babizi gose bakunze kuba bashika no muri final. Rero n'igikombe ubona yuko congeje n'amafaranga Motsepe yavuga ati nabigeme burya nabone barakeneye gushikikirwa bashira ku gashiruka buteka miliyoni 2 z'amadolari urumva yuko ari amafaranga atari make. Rero nihiganwa nabonye nakabijya gahari nabonye itangazo rya Canal Plus rivuga yuko krizokwerekana rino higanwa ry'abigeme igikombe ca Afrika urumva yuko tuzoziraba tworohewe izo nkino z'abigeme zizoca kuri Canal Plus ku mashene yabo. Yes nuko reka bona ko ni igikombe cyamaze kuba gitangura ku munsi w'ejo twaguye ko izo nkino zose mushaka kuzitegera ko muri 1xbet tubona ko ziba zihari kandi zimeze neza cyane gose muri Afrika ni byinshi ko ravuga ariko na cyane inkuru zijanye n'isoko gigura nigurisha n'umunyezamu hariya Vozinya ku myaka 40 yamaze kubaronka umugwi hariya muri Chile Eve agiye kubakina ndavuga muri Amerika y'Amajepfo muri Chile umugwi bitwa Colo hariya muri Chile Vozinya ubona ko ni transfer yagaruswe ko hano ku mugana Afrika ku myaka 40 magwi twarenza mu kombe cy'isi yose yamaze kuronka umugaza ukina hariya muri Chile. Yagize igikombe cy'isi ciza aniteze club isumbiye ku myaka 40 yego nyeguri simbuze ngo mashampiyona 5 uga muri Chile ni kure muri Chile ni kure yego imyaka yo ntimupermeta kujiburaya sahano abanyegori benshi bakunda ku b'abanyafrika bakunda kugira amahirwe yo kugoma ariko guhera kuri za Arabie Saoudite iyo sezimwe zibiri buriya za Qatar zona muhemba neza kurusha canke yari yanyene yagiriye amahirwe muri Amerika ibyo byose naenda vyitetse ko yaravuzwe no muri Inter Miami ariko muri Chile yankomveka cyane kikibona ko ku myaka 40 n'umugabo nawe rose club azagukinira akalanta kabisa umugabo reka ngende kujya haja na yapashe sinzi umugabo yagize amahirwe atagira bose magatagira bose kuba ugiye ukira igikombe cy'isi atamugufise twayibonye nyene muri Cape Vert ariko ahagirira amahirwe yerekana performance zidasanzwe aho abakinka ba Messi n'abandi bamushimira bavuga bati nukuri watubujije gutsinda hari uribuka ingene hariya muri Espagne avuga ati uyu muntu kweri yatubujije gutsinda Messi ukonye ati kabisa wari watugoye. Rero namahirwe yagize ku myaka 40 normalement ajya kuja mu gikombe cy'isi hari umuryango ucuguriye kuri we kuko normalement hajya ku myaka 40 twarabonye muri Cape Vert n'abakinyi benshi bagiye ukina atamigwi bafise
rero kubona avuga ati tugiye kira Coupe du Monde nagiyeyo nkoze birya sirema yuko atani imyaka 2 canke inga yarasigaje avuga ati cyenda bihe nta no wari kubimenya kavuga ati genda hagaritse ku bintu by'umupira w'amaguru hamangira ngende ndabyo ibindi ndinokora canke utwo naciye singe nzobigenza ariko namahirwe agize atari yiteze kumbure ngaha yari kwaye kumva nuko tutari kubimenya ko arabakinyi basanzwe batari ku rwego rukomeye kavuga ati je narabihevye kweri turazi yuko arabakinyi bakomeye babihevye 35 37 40 yo kumumenyereza ku munyegori birakunze kuba bishika birakunze kuba bishika abanyegori umwe wa Egiputa umwe wa Mexique n'abandi barakunze kubashikana imyaka ishika 40 canke yababa 40 rero kuri Vozinha no uvuga yuko benshi barayivuze ko aronegwa ngo Inter Miami ariko urumva nariko nabarya rege bavuga ati katurabe umuntu yo babishoboye gusumvya iyo 40 basi turondere bakiri bakora munsi yo ko arikomeza kuzana bakinka ba Casemiro bande ego babakuza ariko babakeneye umuntu vraiment w'izina ashobora kubafasha nyene kumenyekanisha championnat yabo rero kuri Vozinha je kubganye nta kintangaje performance yarazerekanye ariko uko ndabibona kose sino muhasezo zirenga zibiri ku myaka afise ukina championnat ni match nyinshi c'est pas match 8 canke zingahe yakinye ariko ni match nyinshi rero avec son âge bishobora gusanga bitomworohera rero ndibaza yuko uwo mugwi aronse ni chance kuri we kumbura avuga ati kanje gusezera hari yangiriza abukuru hari kumbura ndo nka dukeye tuzontunga muri kazoza bamwitwa Idris Gana gebona ko novuga ati nyuma ya amasezerano yarangiriye hari ya mugwi wa Everton asanzwe akina mu Bwongereza novuga ati n'ibyari migwi itandukanye yagiye amurondera ubona ko nawe amaze guhitamwo agiye kwerekeza hari ya mubara w'umugwi wa Al Dihlia novuga ati waduze cyawo cambere mwaka kanya muri Saudi League Pro ni hagiye kugaragara uno muhungu munya Senegal novuga ati imyaka yiwe kiki hari karegera imbere kuja kina mubara w'umwaka kanya navuga ati ntashobora kwarishwa na mbi na noyi oya si shwambi ahubwo muri kino gihe mbona yuko hariho amashampiyona ariko arafasha abakinyi bariko barakukuru ariko arabafasha nka Saudi League Pro Major League Soccer kubafasha n'akanoti kaba karimo mutanga kaba karimo kuko hariya barakeneye kuduza shampiyona yabo isa ni yaduza ariko wa mukinya afise izina kuko yakwaje mu 37 urumva arakuze kandi urumva yuko umukinnyi yakinye mu Bufaransa arakina muri Premier League urabona gasuka ariko karahira kabisa ariko kuja gukina hariya ni possibility zibiri turazi yuko abakibaje hari bagaruka iburaya n'abaje hari akavuga ati wapi wewe hereza ngaho nyene kabisa ivyo aho bihere ariko kuri disagana gene baza yuko kuja hariya ni ikintu ciza kuri we kuko yagoshobora kuronka ekipe ariyo yose ariyo mu Bubirigi ariyo mu Budagi deuxième division canke iki byose birashika ariko nimba ronse hariya yaravuze nti burya nimba ari iyi Saudi Pro League abantu yorohera n'abantu bafise basanzwe bemereza idini ry'abamizirimo biraborohera cyane biraborohera adaptation kuko bagenda mu gihugu gifise amateka agendera kuri kwidini bita sharia novuga yuko wo biraborohera naho gafaranga kuko ntaja munsi cyane yayo bamuha muri Everton hari usanga uvuga uti nahora ndonka imiliyoni 5 bampaye 6 canke bampaye 7 byose birashoboka baye abantu batanga menshi bashaka kumara double yanka kwa Everton canke bigakunda wati turaduze première division turakeneye umuntu d'experience aze kudufasha ugasanga ku miliyoni 10 rero cyumvikana yuko ari n'ikintu ciza kuri we izabukuru ziwageze kuzigira mu barabo ndibaza yuko aracashoboye abandi babandi nabandi mbona yuko uyu atakimugoye c'imvune ko twahuye n'umukinnyi akunze kuba akarirwa n'imvune ndabona ko hari abo barabo sezo zitatu yozikubita karanta akayishika katavuga ati ndebe ariko rero ikibazo nuko utakizi je mvuze ko ariko kwiza 37 Afrika turabizi ko ari ibintu bigoye hashobora kuvuga ati iyo 37 ashira ku yindi 3 canke 4 kuko nk'ubu ico nahoze mbona bamuhaye contrat y'umwaka umwe urumva ati imwe yibikira rero nico cyo bamuhaye contrat y'umwaka umwe biragoye no shaka kumuha 3 ans umwaka umwe ukamwevura ko ati
uyu twawe yadufashije ikintu gikomeye tumwongera uyundi nuko ndabona yuko uyu sinzi bivana nyine akomeye ariko sezo zitatu azikubisa yoba yinanase Yves kubwa uno mugabo Idris Gana Gueye hoba hari hageze kwerekeza muri Saudi League Pro mwaka kandi ivyo ubona ko avuye muri Everton mu Bwongereza bamwe bati yaragifite tuguvuye gutera ku mugana wa muri Champions League zikomeye ariko ubona ko amahitamo yavuga ati reka nigire muri Saudi League Pro mwaka kanya yamaze gusinya umwaka umwe nta bintu byo kuvuga ngo twona diskita cyane kuri iyo shwa kuko uyu arasumba Sadio Mane kandi yamutanze kujaye nta nubwo yigeze amurusha ubwoye abanyafrika nyene haragerege ukaja kurondera amahera nta bya Everton ngaho mbona ari shwanzitse uyu yarakuze no munyafrika yabivuze arimo niyo culture yamyashwana n'abanyaburaya uribuka bambara bya bintu bimwe by'aba byo gushigikira bamwe ati ni ukuvyambara bimwe by'amarke akaja kubigarariza ni n'umuntu akwiye kwibanira nabari iki yavuze ngo abantu b'abantuze ni question ya culture bayakira n'ingoga buri mu mizirima wese abaho muri culture y'abantuze yabara ibyo basaba ibiki kwambara kwikwiza ufise n'umukenyezi biratokana impamvu ubona ba Anderson bagiye bakananirwa kubaho n'umwaka umwe nuko bajye n'abanyaburaya ni culture imwe iri opposite ko yindi bica byanka uwewe hageze byose n'umunyafrika arakuze akeneye amafaranga noneho nabari abantu nibo baba muri culture ashobora guhura niba zokata deba irimo si erega ibi bintu tukwiye kuza turabigira ko ikibazo iyo ari nk'umusore w'imyaka 20 agiye 35 kuduga by'ukuri urazi ko batanguye no kuza baratwara kuko none nk'ubu ko ntuzenye yagiye Joao Felix uya musumbye ingara nyinshi kandi uriya ni n'umunyaburaya nta gitangaza cyo ko Gana Gueye aba yakatiye muri Arabie Saoudite agize imana bakanamwakira kuko ubu abangana nawe nabo batanguye kubinena gusa yes nuko rokabona ko numukinyi avuga sasa kino mu gusego wa Senegal Idris Gana Gueye wona kabisa nawe agiye nuvuga ati kuba yerekeza hariya mu Ubarabu in transfer nuvuga ati agiye kuba umunyafrika nuvuga ati aguze n'ibyo amafaranga menshi ariko ikindi naco agiye kuba umunyako d'Ivoire wa mbere agiye kwerekeza mu mugwi wa Real de Madrid ni transfer yagarutswe ko nuvuga cyane cyane mwino weekend sinzi ko turi yitwe Gapapu ya Diomande agikurikiza muri ya mugwi wa Real de Madrid transfer yatangaje abantu bwose kuko bamwe bavuga ati ashaka kuja kwa Paris Saint-Germain ndetse n'ibiganiro bigeze kure ariko Madrid byivangamwo agiye kugaragara nubwo ati yambaye navuga turi ya mwambaro wera hariya kwa Real de Madrid ya Diomande nyamo Cote d'Ivoire tabonye navuga ati muri Leipzig tumubona no mugwi sebugu wa Cote d'Ivoire mu kombe cisi yose mwaka kanya ubona ko kabisa ni transfer iriko iravugwa ariko mu masaha make cyane gose bishobora kuba official tukabona uno munya Cote d'Ivoire Yan Diomande kabisa yerekeza mu mugwi wa Real de Madrid kikubwa est-ce que no transfer ni bigutangaje nyuma bivuga ko yaragiye kuja kwa Paris Saint-Germain Yan Diomande iyi Real Madrid ni kurakora bitangaza abantu benshi nibaza yuko ibitari bwa bikore aho irabira kure ibintu hari umunyesha makuru wo kuri Ericini ngito yabivuze bati abakinyi bose mubona Real twaye Barca bafise muri agenda sinzi ko yarabira kure bikavuga ati naka baramurondera katamutware twarabonye Yan Diomande ariko aravugwa cyane gose nuvuga yuko mu mpera za saison kubyo ngira itangura n'umukinyi c'est vrai benshi nitwari tumuzi yakira mu gwa Leipzig ariko ku myaka yiwe 19 yarabiciye biraciye kabisa mu gwa Leipzig n'umukinyi physique mubona yuko ameze neza acenga na nyaruka rero ntitwamubona gose bivaye nihiganwa akiniramo ariko imigwi yataye kumura imigwi ibiri umugwi wa Liverpool avuga ati mbega umusubirizi wa Salah tuzomukura he bataka kuvuga ngo Yan Diomande ariko Paris Saint-Germain yo ntiyabishizemo inguvu nyinshi yaravuze ati two turumva nakagira agende Barcola Yan Diomande bataye kumuvuga Liverpool yamaze kumuvuga ariko muri Leipzig nabo mu Budage basigabona yuko mu Bwongereza urondeye mukinyi ushira ku inoti bamushaka amafaranga menshi bavuga ati mutaduhaye 150 million ivyo ukunda
Liverpool nayo irabiraba reka twari twiyumvire ibi bintu turabona yuko ku mukinyi ari saison imwe abriye c'est vrai acari muto ariko nta kitwemeza yuko bizokwamaho urazi n'ama equipe hariya mu bazungu hari gihe avuga ati kucereki abirabure ya de doute bashobora kugira akavuga bati c'est vrai nubwo ari muto ariko ntakwiye imiliyoni 150 kakujya twabonye kuri Victor Osimhen benshi akiri abaye meilleur buteur muri Serie A batwara igikombe na Napoli bamushaka kuri 150 miliyo kenshi barayanse za Manchester United byazara zigasha ariko atakira hehe hariya muri Turkiya ariko yagumye ari umukinyi mwiza isi muramona muri CAN rero cumvikana kuri Yandio Mande Paris Saint-Germain uyu muhungu ni warakeneye Paris Saint-Germain ariko Paris Saint-Germain mu biharuro vyayo gutwara igikombe inshuro zibiri cha Champions League ubona kugeza ahantu heza barabona ati twebwe turi equipe nziza nta kintu tworondera umukiyi tworondera yoza ari umukinnyi ari munsi y'aba dufise bari offensive nabo nabari hagati munsi y'aba dufise apana nta uri hejuru y'agaciro k'aba dufise kuko uzoza wese ntazoza yicara ikaba dufise dutwaranye nabo ibikombe bibiri vya Champions League uhari wese azoba ari titulaire imbere yandi ya Luis Enrique uzoza ari mu backup wiwe tuzoba tuzi yuko ari mu mafaranga bayabaye 60-70 million uya mugabo Campos yabivuze ati twe nta 100 million twotaya ku mukino ariko uyu mukinnyi aravuga ati Paris Saint-Germain ndayishaka Leipzig nayo ati nibazana miliyoni zi Paris Saint-Germain iguma yirabira hariya ariko ari vyavugwa vuba yuko Paris Saint-Germain yari itanga uko Barcola yavuze yuko atazokwiyongeza amasezerano Barcola we yasi kabisa uravyumva bari bagifise ibiganiro ariko baragira bavuga ati reka tumubwire yongereza amasezerano ko amasezerano yazohera muri 2028 agume ngaha tuzobiraba mu nyuma Barcola amaze kuvuga ati jewe sinzokwiyongera batangura rero gusubira kuzana amaso yose kuri uyu mugabo kuri uyu muhungu w'imyaka 19 Real Madrid iba yabigiyemo kandi yo ntiyiyumviriye kabiri kuko iza kwiyumvira kabiri aho yakoko kuri Orize cyangwa ko yiyumvira kuri Rodri Paris Saint-Germain inoti yosanga izikubiseho kuko byamaze kuronka decision yande ya Barcola aciye akanya Real Madrid ati ndabujya mu nshari mba yokora mwanja jwa ko azi yuko kuri nimero 7 hariya atamukinye dufiseho Rodrigo warumse ko Mourinho yumva ko atamushaka cyane gose ndetse avuga nubwo mushaka ku isoko rero nivyo vyari ko biravugwa yuko Vinicius Junior ubwi wiwe bashobora kumushira ku isoko kuko ivyo ari ko arasaba bari ko barezita kubigira kubitanga bavuga ati nyaragasa nyabuna utware uyu muhungu mbona yuko n'umuhungu akiri muto ashobora kuduha umusaruro mwiza ndaba muri ya politiki imwe ya Real Madrid yatangurana na ba Vinicius rero bakubita ko inoti 120 million direct hari benshi akora avuga ati none kuzana uyo kuri 120 million ntibarakuta ko desamye kuri Orize ati oya bobo nico baravye arico baraba rero kuri uyu muhungu na wene hari gihe urondezwe n'umugwi nka Real Madrid utiyumvira kabiri kweri kuko nimba yaragize shwa ya Paris Saint-Germain Real Madrid kazi kavuga ngo jeda gushaka ntiyumviriye kabiri abwiye muwaje ati nyaruka muvugana muwaje naragenda aravugana 120 million bayakubita ko hari bamwe bariko baravuga bati bagize recruitment nziza abandi bati recruitment iri doute kuko ntituzi yuko azokwexera cyane ikibazo cyambere abantu bibarije tukiraho kiki hari abahoze nahoze mbona bibazi atani Ibrahimovic avuga ati umuhunga n'amafaranga ashoko ari menshi kuri we yabivuga ariko no munsi ni isoko nyine n'ibinyamakuru bitandukanye isoko nyine rimeze isoko ry'uburira zimvye amafaranga yarakuye none uno munsi waza yuko umugwi we wose uzi yuko ufise umukinyi ahiye ariko aronderwa n'imigwi nturi kuraja munsi ya 100 million umukinyi afise imyaka mfata imyaka 22 kumanuka ntibaja munsi ya 100 million raba uno munsi wovuga ngo Elliot Anderson bose bakora biraba nta mafaranga mutwaye raba Morgan Rogers amafaranga mutwaye urumva uwo bakinyi bose bararaba ati iyi equipe imuzanye ngane equipe ikomeye afite amafaranga bashira ku inoti nyinshi rero tuzovyumva uretse umukinyi amaze gushikana 30 niwe mukinyi umuguze au-delà de 50 millions
aho bibadutse naho uri umukinyi mwiza kuko mufise igihe gito rero kuri abakiri bato 19 kuri 120 millions c'est vrai benshi bavuga ko babona mu Nyafrika ariko rindi azogere mu kibuga abantu bose bazovuga ati wa mukinyi mwatuhaga mwarayebonye muri Coupe du Monde umwanya muto yamaze urabonye yuko ibitsindo bagiye baratsinda yabigira mu hara cyane gose uyu muhungu urabona yuko kabisa yiyempoza kaza c'est vrai aracafise kakantu nyene kubwana atarabamiri gose ko kugumana umupira ugira gucagucenga ariko arakomeye rero agiye kubamenyereza d'experience washobora Jose Boli kumutransforma ngati ego urafye karita ariko niturayikeneye urabona yuko ashobora kuvamo ikintu gikomeye umuhungu kandi arakomeye cyane vraiment imiliyoni 120 avuga ati shaka kuja ko n'amabonisi hejuru if kibona transfer yo n'umugabo Yan Diomande yerekeza kwa Real Madrid kumbure nawe ushaka ko wifashe mu bundi buryo ukavuga ati nivyo no mugabo ya transfer shaka kwerekeza kwa Paris Saint-Germain ariko ni Madrid imiguri kirarisha nayo kaziga kubitaga papika batwara abakinyi batandukanye kubwa ko na Yan Diomande yerekeje kwa Madrid ushaka kwa wavyakiriye gute ukavuga ati Madrid ko bishaka kwisomya umukinyi mwiza ku ruhande rwayo Yan Diomande no munya Cote d'Ivoire wa mbere ariko na uriya mugwi wa Real Madrid rero ma transfer Chanchani zo Real Madrid ikora harajamwe ibiharuro utomenya uyu muhungu ashobora kuba afise ikintu kidasanzwe kirenze biriya twe tumaze kubona Real Madrid n'ugwego rwanyu Uriya Madrid urabizi nka sezo zitatu iheze tumaze igihe tuvuga ukuntu yatunze abakinyi bazaniye ku buntu Mbappe uyu Trent Alexander-Arnold n'ayandi mazina menshi kuba Madrid igiye hari igakubita inoti ngo 130 igashaka kuri umuhungu si 130 na mirongo ariko bonus y'imiliyoni 10 zirimwe ushobora kwibaza pourquoi kuvuga ngo bantuze nya turashize ku ruhande bahorize ariko twe tuyashize kuri uyu ni giharo cha Madrid ni giharo ndashobora kumenya ico bamubonye ico twese tuzi n'umukinyi mwiza avec des qualités ziri exceptionnel watangwa kumva mu gikombe c'isi ko za Liverpool zose ziko zimonanirwako ku miliyoni jana wo mukinyi ntabasanga deja Liverpool yatanze iyo bid Paris Saint-Germain yo nubira cido ko bamubakuye mu maboko banzu here kwa Real Madrid guhuri hamwe na Paris Saint-Germain guhuri namwe na Liverpool na Arsenal zose zivuga ko zatonze ngaho ariko uyo muhungu wese birumvikana iyo hamaze kuzamwe Madrid kandi iri serie shwa ya mbere ba Madrid c'est comme ça abakinyi nuko sina benshi bakinye muri Afrika nta nubwo bavuga ngo hanzokina canke zogira go ariko iyi transfer je ndiko ndayibonamo ikintu kinini turayivuga ntitoyifatanya na Vinicius Junior Vinicius amaze umwaka wose anegosia contrat shash na Real Madrid muri mondiale yagiyemwo bataragira aho bahuriza nuno musi ntibari bwagire ahantu bahuriza nyimba ushobora gufatanya makuru ukabihuza twarumvise ikintu ku mugoroba guhera ejo kiza kikavuga ngo Vinicius ngo yeme yaragabanya ngo bari karanegosia 7 miliyoni 20 kandi sezo yahora asaba kare yasaba kunganishwa nande na Mbappe iyi equipe ya Real Madrid nungwego ntirukinishwa buriya kuzana Diomande ni kuguhosinya batikiki twebwe noneho nta nubwo ibyawe bikiri mu minwe yacu nawe nta nibiganiro biriho twamaze kuzana no musubirizi wawe ukumva bagushize ku muryango uri kurabyumva hariya iyi sinyatire y'uno musore n'ubutumwa bwa Madrid ngo twebwe nyimba dushobora kuyaga nawe imisi ingana uku kose sawa turazanye uyu iyi ntuzi iconzi coco ntabwo Madrid yazanye uyu ngo yicare ku miliyoni 130 biragoye ko haba ikintu gitera imbere hagati ya Vinicius na Real Madrid uyu muhungu azayashitse
nuhunga ashobora gukina imyanya ibiri na Liverpool bamurondera gukina mwanya wa Salah hariya iburyo ariko umenye ko na ba Bernardo Silva bari hariya umenye ko Rodrigo azokira ivyo byose Madrid irabizi ariko bazanye Diomande nibyo ni imyaka 19 siko myaka 19 namye mbona umugabo wo kuri Mark avuga ati uyu muhungu arasumbye umupira nantuze na Lamine Yamal kuko no gushikuza ntabwo wogira kuko Lamine Yamal amaze kudemontra ico kintu muri Barcelona urwego rumwe na Real Madrid aramaze kudemontra kuzerekana mwiza kandi muri Barca mugabo uyu ni agishika muri Madrid kugira ngo twemere yuko arusha Lamine Yamal cyangwa amwegereje ilifo ko azobanza gukina ivyo tuzi byovyo n'umukinyi mwiza mugabo wa Leipzig ntabwo je no kugarantisa ko uyu muhungu aje kureyisisa moja kwa moja ntabwo baguvuguze Olise garanti Olise yoguha niyo yoguha cyane kwa garanti umukinyi mwiza mugana Master Tuono yaje ari mwiza yego nanaka yaje ari mwiza naba Hendrick baje ari beza kandi kuri iyo myaka mugabo impamvu batafashe umwanya batafashe umwanya ubwo nyene nivyo kubwanje Real Madrid yanse ibintu by'amastress Real Madrid Florentino Perez mbona umengo yirinze no kuba umuntu w'umubeshi ubakunzi ba Real Madrid yabasezeraniye Olise mugabo Olise transfer yiwe yagiyemwe amastress menshi kandi kubona bazanye uyu haji bya Olise birarangiye noneho amaze umwaka wose urenga mu biganiro na Vinicius iyo ni stress mu kuyikemura mbona yazanye uyu muhungu niyo mpamvu uko bakonfirmye iyi transfer ya Diomande ni nako kurundi ruhande Kiki wagiye wumva ibihuha bya Vinicius muri Arsenal biduga noneho Real Madrid utanga yamaze gushiraho n'igiciro ca Vinicius hariya ni nko kumubwira ngo wewe eba nawe twarananiranye uritegura twebwe ku bwacu turaguze umukinyi gato tugomba gutangurana nawe na pre-season turabirangije tumushize ngaho wewe nawe iyo ugomba kuja nibaza tuganire hanyuma baduha mahera ugende ico bivuze Arsenal yoyo iratinze umva ni nk'umuntu avuze ati ndatinze naka kwa seruka mfatisha amaboko abiri ishaka rya Arsenal gutwara Vinicius ni jana kwijana ku mugoroba wejo amakuru avuga yuko bamaze no gutanga bid y'imiliyoni 130 ntibari kure na bukebuke yayo Madrid isaba Madrid bamaze kuvuga yuko bakeneye imiliyoni 160 kuri Vinicius ikijanye n'umushahara wa Vinicius Junior muri Arsenal bemeye ku breaking record yuko mu mushahara atawundi mukinyi n'umwe yawigeze mu mugo Arsenal voir meme muri Premier League azo wari wa mbere ni ntuze ariko ico nabonye muri kampu ya Vinicius bari bacigirisha baracashaka Madrid hari mwakantu ko kwigirisha ahubwo Florentino yavuze ati nyimba mwe mukiri mu byo gufina je nta mikino jewe ndimo turananira nanze n'umusubirizi wawe ntabindi ugeze mu myaka 26 uyu afise 19 afise ta adaptation tarayo yarayigenda nawe twakuzanye muri ino myaka ariko ico Madrid yakoze yagaragaje ubushake ku isoko ntabwo yatunze abanyafrika benshi cyane bo ku rwego rwa mbere urumva muri Barca ushobora kwibaza ngo n'abafrika benshi baciye mu gukavuga uti mugaba batunze eto bamuguze ari urwego umva hamwe uvuga uti mu Afrika bacu habayeho aba batwaye za Ballon d'Or nta numwe usanga muri Madrid ya Madrid waciye mu Afrika si Adebayor gusa mu batwaye Ballon d'Or oya batwaye Ballon d'Or ajya muri Afrika mugabo nawe ntabwo yigeze aza ari muri bya bihe byiwe kuko ibihe bya Adebayor nyabyo by'umukinyi mwiza w'umunyafrika byari byo muri Arsenal no muri Manchester City muri
Mourinho ni hamwe nyene nawe nyene yikundiye abirabura kazana ba Asia abandi ntawo menya n'uyo yobaje kubera kujya kuntu Mourinho nyene atacapa n'abanyafrika ariko Madrid ntabwo tuyimenyereye ku isoko yizera aba bantu n'abaza uretse navuye kuri Adebayo eseri vya bindi Mourinho urazi ko yagiye ahantu umumenyereza akunda gutwara abakinyi bamwe bamwe yagiye amutwaye uyavuye ahantu atigeze aca Mourinho uyu muhungu kuva muri Leipzig kushika muri Madrid ico mu gisurinye abakunzi ba Madrid mu gisurinye buriya kamere y'abafana umufana wese yava kagera kwisi ntiyanariza yamafisi ivyipfuzo vyiwe yipfuza ko ekipe yiwe itsinda buri rukino nta bindi bakeneye iba favorite aba favori wewe yipfuza ivyo ariko mu gihe c'amatransfer kiki hari ikintu gishasha urabe sinagishasha hari ikintu kimwe tutakunda kugarukako cama kiranga abantu umufana yipfuza umukinyi mushasha muri club yiwe niko bama abafana aba mwiza abafise akanenge twatundi twutudeja mufana ntajamwe abafana bakunda amazina mashasha muri club zabo naravye ahantu bariko barabacokoza bavuga ngo Barca ngo yaguze Gordon ngo bagiye kuraba ngo basanga ngo toute competition confondue kuva yabo mukinya amaze gutsinda ibitsinda nyemba ari 20 bingana bavuga ngo Barca yononye amahera ngo ariko Madrid ngo ikiravuga ngo kubise deal kumukinye ngo kuva kariyere yo yakabaho ufise ibitsindo nyimba ari 15 byonyene ni muto ntagarasi n'ibitsindo byinshi umva bakokezanya muri ivyo bintu club zikunda amazina mashasha ariko kikimbwira ahantu wabonye umukinyi ava muri championnat y'Ubudagi ngo ashika Brian ni bake cyane muri Madrid ni Ozil yarabikoze ni Toni Kroos yarabikoze abo vraiment barayishije ariko ndabira nk'abava nko mu Budagi baja mu Bwongereza ibibazo bahura nabyo aba ba Florian Wirtz uribuka wa muata kumwe yaja muri Chelsea yitwa nde chake yatakachika cyitwa ndakibagiye ndakibona urumva aba bahungu ba Kai Havertz yaragoranya muri Chelsea barakora ya mafaranga ye yaguzwe n'abakinyi Timo Werner Timo Werner uriya muhungu nawe nyene noneho ujya we byarangiye yabaye na flow ariko nka Florian Wirtz wewe yavuye ari nawe mukinyi mwiza jewe vraiment ntabwo ari mukinyi ari sire tala irisire muga musaruro ntutegezwa kuba sire kuva kuri sezo ya mbere iyo muza sire ntibivuze yuko azona flop ntibivuze mugabo donc nta garanti aguha yo gushika tanga umusaruro ijana kwijana ibyo uyu none abigereranya n'ivya Gordon muri Barcelona unabakinyi bashobora gushika bagira mugabo ntabwo wobura kubishira kakabaza sabakinyi yo bavuye bari barakonfirmye situ kugwego bavuye ko bategezwa kugwa garanti ko muri Barca no muri Madrid bategezwa kubria si classe nabakinyi bariko baraduga bamaze kuba abakinyi beza mugabo ntabwo Diomande uko wo mwasira ko ari cyo kimwe nuko wo buvuga naronse Ulize canke nazanye Rodri ku mwanya Rodri akinako Rodri ntasezo zibiri wowe uvuga hatagiye mu ivy'imvune kujya twambonye mu gikombe cisa shika ngo umusaruro n'ugwego rumwe ruvuye ku runde ni continuité ariko uyu muhungu Madrid yamwikundiye afise imyaka mike bazi uko bazomukoresha bazi igihe bazomuha bazi biki nibiki mugabo ikigaragara cyo Madrid yamaze kwipanga ifise umusubirizi wa Vinicius Junior ikintu rero gisigaye kumenya kuko bavuga yuko iyi ndwi idutanga uyu munsi gushika kuwa gatatu hari inama zitagira karuhuko za timu ya Vinicius abari nyuma ya Vinicius abari nyuma abaja bakeneye kwino ndwi ihera bamaze kumenya kazoza ko mukinyi wabo ariko icyo nababonanye kiki bafise ivyimviro ku kuguma Madrid kandi dosiye nayo yabakomeranye
hajye mu ntoki ki iyo mwanyinyuranye n'umuntu umugura ikintu akakubwira ati sawa nta kundi genda wowe ugaca uvuga ngo yango basi ngo jewe ngo ndagize none tubizi iyo ugiye kugura ishati ugati n'ibihumbi 80 oya ndaguha 50 sha nta kundi ndagiye iyo ubona akubwiye ngo zana 70 uba wumva basi ko atagomba kugenda niko Vinicius njyewe nakungana na Mbappe natanduza na biki bana Dio bandi bigane byatanguye na nuze nyamerere oya ndeme 20 uri kuratsindwa ariko je mbona yuko umenga uyu muhungu c'est vrai twamwe mu kombe cy'isi arashokina kuri gauche kuri droite rero droite c'est possible aze ko Rodrigo yavunitse burya Mourinho ariko aragerageza kubaka umugwi wiwe poste par poste niba ko murabibona umugwi wiwe ariko arawubaka kuko umukinyi wese azi ko yazanye na Mourinho azomuyoboka rero cyumvikana bamwe bazosigara abandi bazopfya imihara ariko kuri uyu mugabo ashokera ku ruhande rw'iburyo Vinicius ndabona yuko ivyiwiwe azoba ari ikintu kibaye kibombe gikomeye kabisa muri no recruitment estival y'uno mwaka Vinicius kuva muri Real Madrid ariko birinze biba gutyo onye burya ari abakinyi avuga ati mwamaze kumbwira yuko mwanyeretse imiryango mwashize ku mafaranga singaruka no kubwira yuko umukino ariko rakina akinye iyo sezo ikurikira ntagaruka ni gake fata nk'ubu Vinicius aragarutse aremeye ati ndongereje imyaka 2 sinaze ko muhibiri mu mankine urumva Vinicius cubona nk'ubu aciye agira sezo mbi nk'iyo yagize l'année passée yogira dehogira kuko sirema yuko ibi bimeze gutya anya wayibereye muri vacances nukuri biko biramwafecta gose ariko de kunyo gikirenge muri club muri iyi precision bazogaruka mu ntango z'ukwezi k'umunani bamwe bazoza muri uku kwimpera abandi mu ntango nka Rodero 3 urakoresheje na Jose Mourinho urabonye character yiwe nawe urazi yiwawe hari igihe uvuga utebana aho utari bo wavaka aho utari burare wavaka ukuri kuko ushogira sezi kabambe rero uyu muhungu Diomande kubona ko byashaka kwakina ugiye Vinicius yohaguma ni bon arakakwanda gw'ibubamfu uyu je namubona nka Doku ni babandi barafise ya tala inné physiquement mais bien ariko bakini adaptation Doku yaramugoye adaptation muri City kirazi gucenga kiragenda iyo Doku harageze ahantu ni pasi kuyitanga byamugora ntuzi gutanga ipasi ntuzi gutsiba ntutanga ipasi izaziri ziba bibitsindo neza gutsinda sikirenga ivyo byaramugora Pep Guardiola ariko kavuga ati nimba nabonye Grealish agiye uwo mfise shiraho baruyo shiraho umukinyi amwigisha gutanga amapasi ubona ko ubu Doku gutanga amapasi vraiment Haaland arafite ibitsindo byinshi bica kuri Doku kuko irazi gucenga kandi arahereza ni style même style n'uyu Diomande rero je kubwanje ndabona yuko adaptation yiwiwe muri inde muri La Liga ishobora kumworohera kuko uzutinya umukinyacenga muri La Liga aroroherwa adafashwe n'imvune burya nuko batagize amahirwe muri Real Madrid yo kuronka muri sante nziza umukinya Hazard yari kuba yiyadapta neza gose kuko techniquement yari très bon uyu rero nawo techniquement ari très bon kabisa kandi physiquement meze neza byumvikana yuko uyu cyo muri nyo mushiramo gati wowe nzibirira uyu ntakine franchement uyu mukinya komeye ari kuri droite Vinicius kuri gauche ufise nimero 10 nka Bellingham kubusatiriza inkande nka Mbappe franchement iyo bari attaque ikomeye yo kugwego rukomeye rero kuri FC nako kuri Real Madrid Florentino Perez avuze ngo haracasigaye recruitment imwe canke zibiri iri hafi gose ni inama z'agisakisake ko ziraba kuri Rodrigo bavuga yuko Madrid ishobora kuba yatanze 50 millions City nayo yataye kuvuga ngo 100 millions binde bande bakavuga ngo 60 millions ariko ndabona nimba batanguye kuvuga hari amakuru avuga kuri Enzo Fernandez muri City nimba nk'ibitabo kuvuga ko umukinya ko ararondegwa ababodi bose mwaravyumvise birumvikana ko anytime uyu mukinyi Rodri ushobora kumva amusinyishije muri inde
muri Real Madrid urumva yuko Real Madrid zobigize recruitment ya yindi sinibaza yuko ari umuntu arayi kuko ubageze kuri 200 millions yani equipe iri kwisoko kuko ni 120 millions dufata basi 120 millions wanze 120 millions hamwe na 60 millions kukurera c'est ça que trêve 20 millions d'enfrise si 200 millions abandi baje kubuntu kuko Konate yaje kubuntu rero sivaza kubuntu nta bandi baraza rero benshi bareko bashirako 260 kubera les 60 millions za Rodri bashobora gutanga yes nuko ukabona ko n'umugwi wa Real Madrid uri kuraboneka ku isoko cyane gose ariko navuga ati ni namakuru yahoze avuga ko cyane gose guko mu gihe uwitwa Rodri yokwinja kwa Madrid witwa Chouameni nawe bashaka kumugura imiryango akerekeza kwa Manchester United bikivugwa ariko twarindira uwitwa Rodri nimba byukuri yagiye kwireza mwiriya nzu yera ndavuga mugwi wa Real Madrid ariko ni mwaka kanya Real Madrid bona ko imaze kuzana abakinyi batandukanye witwa Bernardo Silva yarashitse Dumfries arashika kukurera arashika Konate arashika biranugwanugwa ko inyuma ya Diomande witwa Rodri agiye kuza ndetse n'uwitwa Enrique bari batije mugwi wa Olympique Lyon hariya mu Faransa nabona ko agiye kuza atangura n'imyerezo n'abandi mugihe bamura ko bamaze gutangura no gukina inkino za pre-season navuga ati mwaka kanya ikirangamisi kimaze gusohoka no kigenekezo rya mbere kwezi k'8 Real Madrid zokina urukino rwa gatatu mu mugwi wa Fiorentina igenzo rya 12 ikine no mugwi wa Deportivo La Cologne igenzo rya 16 kwezi k'8 Real Madrid ikine no mugwi wa Schalke ubusakane hariya mu Budagi izo nzo nkino mwaka kanya zitekanije za gicuti hariya kwa Real Madrid kuri dossier ya Rodri na Real Madrid Fabrizio Romano wewe avuga yuko iyi mercato ku ruhande rwa Madrid ho harakazi kenshi akazi kenshi karacasigaye ubwa mbere bwo ahera ko Paris Saint-Germain yaje muri dossier Rodri mugabo nawe akemera yuko iyo dossier Rodri Paris Saint-Germain iyizamo kubera ishavu kubera guhiga babinjiriye ibiganiro bya Yan Diomande byari byamaze kurangira bakabafujira natwe tuje gutera ikibazo muri dossier ya Rodri ni revanche namwebwe nta nubwo bamukeneye ariko bagomba ko bazana akantu k'akarevanche avuga ati turabihoye Madrid yoca izimbwa ariko Paris Saint-Germain aho bagiriye amahigwe make Rodri ni wakeneye Real Madrid kurusha uko Madrid ikeneye Rodri amakuru avuga yuko ibiganiro hagati y'abaja ba Rodri na Madrid bimaze kuba bibaho baze ko kuva kera abantu batandukanye mvuze ibiganiro abantu bumva ko ari Madrid yateye iyo ntambwe mugabo hari gihe abaje propose umukinyi wabo kuri club kana ibyo byose rero biri ngaho ariko Madrid barumviriza ika ya Rodri ivyisaba bakumviza na City ibyo ishobora gusaba ibyo kikiraje kuvuga ikigaragara coco ngo Rodri wewe niwe yapushije ijana kwijana ko ategerezwa kugenda i Madrid ariko ibyo baganira byose barumviza igishoboka niki mugabo ngo mze Florentino Perez yarababwiye ati jya mu nkoreshanirize ama information yose jewe nzogira ico mvuga cyanyuma ari uko munamaze kumva ico kintu gushika ubu rero ibiganiro nyavyo biri serie canke procedure za transfer ya Rodri muri Madrid bizoba ari uko mze yamaze guhitamwo ko ni kintu atarumva neza ni kintu donc kuba cumva ashobora kucumva mugabo kucemeza ntabwo ayiteguriye gutanga byose ntabwo yiteguriye kuvuga ngo hano ngo ndabitangira byose rero bagasurinya bavuga ngo ijambo rya nyuma rizova kwa Florentino bavuga ngo c'est l'approbation finale de Florentino Perez est nécessaire avant que les négociations avec City puissent débuter kwa mande négociation ntaratangwa kuko mze naravuga ati zitangure ubu igihe hari no gukusanya information ego mukinyi twarumvise ko dushaka ego twarumvise ikini
ariko City nawe basaba iki ivyahembwa yifuza ko bimera gute ko transfer buriya abantu bazi ngo ni ugutanga amahera harimo clause nyinshi harimo tu detail twinshi cyane ivyo bintu vy'ama publicity ubona rero yuko mzee ntagomba ko bimumena umutwe bimunaniza agomba ko byinshi bizoba biri muri faveur ya Real Madrid kurusha uko yoza afise ibyo ashaka rero gushika ubu icitwa ngo negotiation ku negotiate bizotangura ko mzee yatanze faveur ati ubu ndumva yuko ku negotiate bishoboka mugabo ibintu byo biraho Paris Saint-Germain yo urumva niko kuko hanyuma muri dossier Diomande uriya nyimba mwarabikurikiranye harabaye kuvuguruzanya cyane harabaye kuvuguruzanya kw'aba journalist ari aba journalist ubu baba bariko batanga amakuru muri kanya kabisa urumva batana mu mitwe abari active cyane rero birumvikana ko Fabrizio Romano azimbere kubera buriya Fabrizio Romano impamvu azimbere ya bose Fabrizio Romano arikorera akora ku giti ciwe n'umujournaliste yigenga mugaba David Orstein bari ku rwego gutanga amakuru barabikora ariko nabamenyesha amakuru b'ibinyamakuru uyo akorera The Athletics urabyumva hakaba rero muri no dossier ubundi muntu akomeye cyane yitwa Florian Pettenberg ngo n'umudage uyu rero akora kuri Sky Allemagne Sky nyene Germany muri no dossier rero nagerageje gukusanya aba batatu bose uko bakora kugira ngo menye uwo no kwizera muri ya dossier kuko uriya Fabrizio Romano yarayivuze aravuga kuri conclu yaheze aba babiri Orstein na n'uyu wundi baraza bamubwira bati hari intambwe imaze gutegwa muga ntibirahera iryo jambo bivuze ko vyaheze niryo ritarabaho rero Orstein Fabrizio Romano na Florian Plettenberg uko batandukanye nuko iyo bakubwiye ngo Fabrizio Romano aho boshize imbere ikinyamakuru akora ubona bavuga bati uyu ni mzee wa Here We Go specialite yiwe rero ni umuntu akonfirma inkuru ko yabaye buriya ngo ibyo doza byose agirane Here We Go yiwe ayivuza abahejeje buriya ngo akonfirma iyo bigeze ku bice 99 uyo ni Fabrizio Romano umbijana kwijana ni officiel mugabo buriya Romano urazo ko tumufata iyo avuze Here We Go twese dufata ko bibaye officiel kenshi acagira live ndagona acagira live nitangazo hagati y'imigwi ibiri yemezanije mugabe kenshi aho Romano abera mubi icyama kibanziriza declaration iri officielle y'imigwi ni inkuru yiwe iba ije ivuga ngo Here We Go point for ziwe ni kuvuga aho inguvu za Romano ziri bavuze ikintu cyitwa ngo vitesse kenshi arihuta kurusha abandi kubomenya iyo nkuru no kuyitanga ibi rero ngo abikora ku bice 70% ku magro deal turera ya madira komakomeye yorumva yo kubise nka diri ya Mbappe na club manini iki gihuha cha Olize niwe yagitangu niyo kitabaye ntubuze muga ibintu byose byaba biriko biraba by'ibiganiro niwe yamye abivuga ijyambere aho akura inkuru canka hakorera bahise ngo ni rezo mondiale wewe najya amaligi yose ayakora kumwe diri yo mu Butaliyano diri yo mu Bwongereza diri yo muri Espagne ivyo bintu byose Fabrizio Romano ababitanga ko inkuru mu buryo bukomeye Serie A, La Liga, Premier League niyo Bundesliga Here We Go iyo avuze Here We Go nukuvuga ko ngaho basinye fiability cyangwa ukwizera ukuba iyo nkuru ari nkuru yizewe twa mu Burundi tuvuga ngo inkuru yizewe biba biri ku bice 95% kwijana
point faible yiwe baranayiza ko nayo ahantu afise inenge muri aya madini kenshi ngo arakopiye abandi gukopiya rero kw'aba bagabo kiki sinzi kuzi nk'umwana yakubise indirimbo ugasanga n'umwana wo mu Kirundo no mu Kirundo ntibamuzi ariko ugasanga singomba kuvuga nk'izina ry'umuririmbyi ugasanga umwe mu baririmbyi batatu bibujumbura bamaze kumenya indirimbo uwo mwana yasohoye kuryosha reka bamuhore rero we ko atahizoshika arayimukopiya akaza akayikubita ikaba ari yimenyekana naho utovuga ngo gusohoka ikiri muri studio reka dufate ko iyasohoka nubwo yosohoka akayishishura ari n'akayikubita ukuri koko kwa magute burya indirimbo yitirirwa wa wundi afise izina aravuga ati nayishize ko kuri YouTube mu kwezi kwa mbere ni murabe ntibigira ingufu kuko abantu baba bitaye ntazi no bufise yandirimba iryoshe wa mustari yaririmba Fabrizio Romano rero nawe afise abajournaliste bamwe bataya atamuntu apfa kubizera mugabo yarafise ukuntu abumviriza akaba maze kumenya ukuntu bo baba breakinga aragenda agaca yiterura iyo niyo point faible yiwe bagarutse mu gukora banatohoje imikorere y'aba bagabo batatu wewe rero ngo arafise ubujournaliste yizeye we mugata benshi babuzi abazate akagapeti ibi bintu kavuze naye nabikurikiye kuva ngaho gushika ngaho reka ndagiterura kikamwitiriko iyo niyo point faible yiwe ya mbere bamuvuze ko ukuntu nyene atori diri zikiri kuri sata muntu numwe arazizera donc afata nka Kiki ibaze Kiki kuisa ari wavuze transfer ya Diomande ninde yo kwizera mugo gasanga Romano araza ati Kiki nujya muhungu n'abagenzi voilà ati nashora kwihenda ndamaze kubona amafoto bari kumwe ashobora kuba yamuvuriye akagohe ateka ndaguhe scoop mugenzi wanje ikindi kintu buriya ngo ntakunda kuja muri transfer zigitangura akunda kuvuga iyo zaheze zigira zihere bivuze ngo yinjira mu bintu byaratanguye bitanguye kugira impuzi ntazi kuvuga mwe kuvuga ngo biravugwa yuko naka ariko aronderwa na naka kandi agwakarorero hariyo nk'umuririmbyi usanga ariko aragwana no kugomba kumenyekana mugasanga hariya bariko bamugwa ko ni basa ni ba mipro ba DJ Israel ba Juste Gael mugasanga ari umuntu ahengerendera amati yaririmbye madame agaca agomba kuyipromotinga nukuvuga wewe ibikorwa bigitangura nakunda kubibonekamo Ebana ngo naka ngo ibiganiro byatanguye hariya aho wewe si abari abo bitanguye gufata intumbero ni haza kabifatira wewe wagwana no kubimenyesha ubwa mbere izo ni point faible bye nabonye bamwageze arakopiya ariko kandi ntabwo les détails ngabavuze ngo le pourquoi ngo moins d'infos en coulisses sur le pourquoi du deal azamba gutekoza ati ariko ibi bintu abigusobaganurire David Orstein nawe uyu mugabo akora ikinyamakuru cyitwa The Athletics ubwaco ico kinyamakuru kirakomeye cyane gifise iyo profil uyu David Orstein ni nko kuvuga ngo Buja FM dusanzwe tuyemera ku makuru y'inkino mugabo muri abo batuyemererako bafise uwitwa Kiki bafise uwitwa Novance ugasanga rero uyo mu makuru y'amasohokera specialiste wa Bundesliga cyane Bayern Dominique nta nkuru nta kintu na kimwe wo murusha kivugwa mu Budagi nta kintu na kimwe wo murusha kivugwa kuri Bayern Dominique nta muntu numwe rero amurusha situ ku makuru rero ya za Dortmund nize za RB Leipzig bavuga Kane batangoborowe Kane aja muri Bayern Florian Wirtz na Xavi Simons basohoka niwe yabikoze ubwa mbere umva babose kugira baje kuri ugo gwego hari amadiri babazwe bakoze genda wa mwana uratohoza ivyo ukoze byo biragize hanyuma
amakuru araba ivyo arayasohora n'igihe ibinyamakuru vyo mu Bwongereza vyaba bitari bwagire. Point faible yiwe nawe inyuma y'ubudagi bw'iwabo mwemfo akora cyane ikora mu Budagi cyane ngo arakora n'amakosa menshi iyo bigerageje ku nkuru ziriko ziravugwa za Espagne no mu Bwongereza usanga ateye iswata. Ico rero nico kintu natohoje bagaca babaha amanota re Fabrizio Romano kuri Vistes kwihutira gukonfirma afise amanota 10 ku 10. Fiability ukuvuga kuba ari inkuru yizewe na manota 9 ku 10. David Orstein kwihuta ni amanota 8 ku 10. Ariko fiability ni manota 10 ku 10 kuba inkuru yizewe. Florian Plettenberg nawe ni amanota 9 kwihuta ariko fiability yiwe iri munsi cyane na manota 8 n'igice ku 10. Nuko rero abantu nabo urumva ngaha baca bumva iyo neza na neza turi muri monde yaho abantu nabo bashobora gukoresha telefone yabo bakamenya ukuntu bidocumenta ubushakashatsi bakarondera rimwe rero rimwe na rimwe niba bagenda bumva